Major Petero Buyoya, oye! Itariki 22 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi 2024 niho hugurugwa isekeza ryo kwandika abazotora. Iryo sekeza rero rikaba ryatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Iryo sekeza rero ryo kwandika abazoja gutora abari riko riragaragaramwo utunenge cane cane bikagaragara yuko abo bogiye gutora canke abo bogiye kwiyandikisha, aha ndavuga abanyagihugu muri rusangi batariko bararyitabira neza. Kubera iki none ivyo biriko biraba? Ibituma kumbure turabirabira hamwe. Kubera iyo myifato y'abanyagihugu gushika ubu tutaravuga ikiriko iravako, abarongoye intwaro canke abarongozi muri rusangi bariko barategeka abantu ko boja kwiyandikisha. Ego abarongozi barashobora gutegeka abo batwara bagakora igikorwa kanaka bagomba, ariko none mbega amategeko yoyo abivuga kwiki? Mbega abanyagihugu banse kuja gutora bohanwa n'amategeko? Voilà. Mbega bagiye gutora batagomba vyoba vyiza ku gihugu? Utwo n'utubazo tuza kwishura muri kino cigwa. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe. Mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 niho hategekanijwe amatora. Ayo matora akazoba ari amatora y'abaserukira abanyagihugu canke abaparlementaire, abashinga amateka. Ikibonekeza rero nuko abanyagihugu umengo ayo matora ntibayiteguriye neza. Umengo abanyagihugu ayo matora ntibayaryoherewe. Ikivyerekana nuko umurindi w'ukiyandikisha, umurindi wo kugenda kwiyandikisha kugira ngo bazoje muri ayo matora uri hasi gose. Ivyo rero bikaba biteye impungenge abatware. Nk'uko vyanditswe n'ikinyamakuru Iwacu, bivugwa yuko n'abariko baragenda kwiyandikisha bagenda atari kubera bavyiyumvamwo, atari kubera bumva babikunze, ariko ngo bagenda kubera igitsure c'abatware. Hariho no ku rundi ruhande abagenda bavyiyumvamwo. Uw'ikinyamakuru cabajije we yavuze ati jewe naje kwiyandikisha kugira ngo nanke ibincanishamwo n'abarongozi. Mu yandi majambo kugira ngo abarongozi ntibandabe nabi. Ati naje kubera itegeko bampaye. Ati namwe Uburundi murazi ingene bumeze. Ati murazi ingene Uburundi bumeze. Uburundi bumeze gute? Voilà. Ati cyo ngomba kuvuga muracumva. Kuri lise Musaga abantu baja kwiyandikisha n'abantu bake. Ngo abandika abaja kwiyandikisha usanga umengo nta kazi bafise, bibereye ku matelefone. Voilà. Muca mwumva yuko batagira abo bandika, nta kindi kintu baca bakora, baca baguma birabira amatelefone. Mbega none vy'ukuri ibi bisigura iki?
n'ubuhe butumwa abanyagihugu baba bagombye gutanga mu gihe hategekanijwe ibikorwa nk'ibi hanyuma ntibabijemo, n'ababigiyemwo bakagenda imitima yanka, bakagenda kubera igitsure c'abatware. Biroroshe kumva ikintu cose uriko urakora umutima wanka, ico kintu kiba kirimwo ingorane, ico kintu ntaba ari ciza. None ibi ni ibintu bishitse bukwi na bukwi, nta bimenyetso vyatanguye kwigaragaza. Voilà, ivyo reka tubanze tubirabire hamwe, twibukanye ingene tugeze aho dushika kuri iyi ntambwe yuko abantu bandikwa. Baca umugani ngo ija kurisha ihera ku nama. Voilà, rero iyo itanguriro ry'ikintu rimeze nabi n'iherezo ntirigenda neza. Ibintu vy'amatora murazi ingene vyatanguye, vyahereye ku gushiraho umugwi seni uzocungera amatora. Uwo mugwi murazi neza yuko utumvikanyweko, mugabo kubera inguvu bawushiraho. Ivyo abanyagihugu vyarababaje. Ikigira kabiri, imigambwe yarakumiwe. Uwo mugwi usa nuko urimwo abayoboke b'umugambwe uri ku butegetsi, kandi abari gucungera ayo matora mu ntara mwarumvise imyidogo itari mike y'abatwara imigambwe, ugukubagurwa ko batwara imigambwe canke abayoboke babo. Mwarumvise ingene habaye ikumirwa, abafrodebu mwarumvise ingene bavuze, abo muri kodebu, abo muri senere n'abandi. Ivyo rero hari abanyagihugu baba babibona, hari abanyagihugu baba babikurikiranira hagufi, abanyagihugu baba babona, abanyagihugu amaso ntahumye. Amatora yategerezwa kuba arimwo bose, hakaba uguhiganwa kw'abantu bose bavyifuza, hakaba umugwi uhagarikira ayo matora, hakaba umugwi uzohagarikira abakandida. Uwo mugwi ukaba wumvikanyweko, imitima y'abantu ikaba iri munda, bazi neza yuko amatora atazokwibwa nk'uko bisanzwe bimenyerewe kuvugwa. Ivyo bintu vyose rero ntivyabaye. Ikintu kiriko gikora, hariko hakora inguvu, aho gushira umwumvikano imbere, aho gushira ineza imbere. Voilà, igikora n'inguvu. Ngivyo rero ivya mbere bituma abanyagihugu batiyumva neza mu kuja kwiyandikisha mw'ayo matora. Bagira bati none tuja kwiyandikisha ngo aya matora azotuvire mwiki. Ica kabiri, mwese murabe ubuzima twese muri rusangi tubayemo, murabe ubuzima abanyagihugu babayemo. Ibiciro vyaraduze kurenga 100%, aho amikoro y'abanyagihugu ntiyigeze yiyongera. Ibitoro vyarabuze ku rugero rwo hejuru. Musanzwe muzi yuko mu gihe habayeho ikena ry'igitoro bikwega canke bifata ubuzima bunini bw'igihugu, bitera ingorane mu gice kinini c'ubuzima bw'igihugu. Abantu biyunguruza bigoranye, ibiciro biraduga, abantu bakabura amahoro, ntibasubire kugira umwidegemvyo nk'uko vyari bisanzwe bimeze. Aho muca mwumva yuko n'ubuzi bumwe bumwe buca buparangana. Mwari muzi yuko, noneho murabizi, mwari muzi yuko imyavu iciba myinshi mu gihe atagitoro kiriho. Akarorero, zirya modokari ziseha imyavu zivana mu makaritiye, zitagira igitoro, zitagira mazutu, ntizikora. Abanyagihugu bakaguma barunda umwavu ngaho, ivyo bikabaviramwo indwara ziturutse kuki? Kw'isuku rike. Amazi ntayo, n'amatara aguma acikagurika.
ivy'amadovize ntawosubira kuza arabivuga, ivyo nibaza yuko ubu atawutabizi. Ibi bintu vyose rero tuvuze ahantu bikwegera abanyagihugu, bibakwegera mu butindi, bibakwegera mu bukene butagira izina. Abo bategetsi bacu rero utanka aho kubona ubwo butindi, ubwo bukene abanyagihugu babayemwo, bagaca bivugira bati yo abanyagihugu baranezerewe, baratwenga, barahimbawe, mana yanje, mana yanje. Abanezerewe ni bande? Abanezerewe shira amaboko hejuru. Yo birahimbaye kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Umurundi atanezerewe ni wa murundi yemera kuba umuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyene ubu azingitwa. Uburundi igihugu c'umunezero. Mu Burundi hashitse abantu baratwenga. None mu vy'ukuri abantu nyene baranezerewe nkuko ahejeje kubivuga? Bo ntavyo nibaza. Ibi rero nibaza yuko biri mu vy'abarundi bumva yuko ari ukubakindaga. No kuvuga ngo baravye ubuzima babayemwo, hanyuma hagaca havugwa amajambo nkaya, murumva yuko aba ari gihushane. Okay, kumbure ushobora kutavyemera, ariko mu gihe abantu baba banezerewe, abantu babayeho neza, ikintu co babuza kuja kwiyandikisha kugira ngo bitoze abo barongozi batumye babaho neza, basubire babongere, co bigiki? Sinibaza yuko abanyagihugu babayeho neza boreka kuja kwiyandikisha kugira ngo ubwo buzima babayemwo ubandanye uko. Ariko nama ndababwira nti ukuri ni kumwe gusa, kandi naho wogomba ukabura umuhinga ameze gute, ntushobora kunyegeza umwotsi inzu iri kwirasha, inzu iri kwiratokombera. Dukuye n'ibinanka rero, turetse ibintu vya brage, abarundi barakenye, mbere bakenye nabi, babayeho mu buzima bubi. Mu misi iheze haheruka gusohoka icegeranyo cishira hamwe Global Hunger Index. Ico cegeranyo cerekanye yuko igihugu c'u Burundi kiza ubwa mbere mu bihugu bimerewe nabi kubera inzara. Mugabo abarongozi canke abandi bantu begereye ubutegetsi ivyo bintu baravyiyamirije bati sivyo. Mbati baba kubise gose mu masaha y'ijoro mu mwijima nkako munyene bajabutswe urubibi Burundi buhana na Tanzania, niko abo bana binjizwa mu turere baranguriramwe imirimo igizwe hanini no kurima. Ibikorwa uyu mwana avuga ko bibavuna. bashikiye ku mubosi mu kijiji. Hari umuntu yavuze ati hariho ibintu naho wowe uri umuhinga gute udashobora kunyegeza. Ubwa mbere yavuze ati inkorora ntushobora kwinyegeza, ubukene ntushobora kubunyegeza, n'ubutunzi ntushobora kubunyegeza. Ivyo ni ibintu vyigaragaza ngaho atanico urinze kuvuga. Ngaho ukavuga ngo ivyo bintu sivyo, ngo igihugu cacu barakibeshera, ngo ntagomba kugicafuza, ngo nta bukene buriho, ngo nta nzara iriho. Oyaye vraiment ubwo abari uburyarya bwo ku rwego rwo hejuru. Ubukene buzura inzara buriho, inzara iriho. Raba aba bana, iki si ikimenyetso cerekana yuko mu miryango yabo atakiba kigenda, ko baba babayeho mu buzima bubi? Kibimbanze ndabireke gusa ndiko nderekana ko ivyavuzwe ko abarundi babayeho neza, babayeho mu munezero, batwenga, bagirante, ko biri mu kuri gukeya, no kuvuga ngo bitandukanye n'ibiri kuri tere. Ibintu vyose rero nariko ndababwira, abarundi babikubitiye ko baragira bati oya ibi bintu twoba tugiyemwo, mbega ko twoja gutora babandi nyene, tugiye kubandanya tubaho muri ubu buzima nyene, ikigiye guhinduka n'igiki ko ari babandi nyene? Ivyo bintu vyose rero nadondaguye hamwe n'ibindi vyinshi ntashoboye kuvuga, bigatuma abarundi bafata ingingo bati ntituja kwiyandikisha ni yare yare. Ubu rero ikigaragara haciye hafatwa ingingo z'uko abantu baja kwiyandikisha ku nguvu, ku nkoni, bati
banguha bategerezwa kuja kwiyandikisha, banse duce tubima uburenganzira bw'ivyo bategerezwa kuronka, ntibasubire kuja kudandaza, ntibasubire kuja kugura, ntibasubire kuronka amaserivise ya leta kubera banse kuja kwiyandikisha. Aho ivyo murabibona nko muri ubu butumwa bw'uno musi, aho umunyagihugu yanditse agira ati ubu ntitwinjira mu isoko tutagira agapapuro k'itora, kuva mate batwangiye kwinjira. akatanyaruka isakazazamuye aromusi abamenyesha kandi ko inyuma y'iri tuzoverifya tukaraba aho mukorera aho muba mbega murafite iroraza erekana ko barose uburenganzira bwo kuja mu matora. tutabibasanganye iyo byari dutuja tugusaba wewe tuzoba dusanze utari umurundi w'umutima, utari umurundi ukunda igihugu cawe, uzoza wikurira meza ugeze muri ico gihugu wacu uvamwo n'abarundi baje mu matora. dusaba rero uno munsi isekeza bamwe mu mitumba babako ibogorwa ni ku mashure, Kiswahili ni kuri Siramike, kabo Gitunda ni ku mashure, Ibukeye nuko nyene ku mabiro yose. Ubu abakozi ba seni bariko barakira abantu musaba mwese mutoze kuri amabiro muyandikishe muri benshi atanu basigaye. Ubu ni musitanteri wa komine Nyanzarake ati uwo tutazosanga yiyandikishije uwo azoba yagararije, tuzaje tumusaba aje mu gihugu yaje avamwo, uwo azoba atari umurundi. Bantu b'Imana, murumva ibi bintu aho bigeze? Murumva aka gasuzuguro gasigaye gasuzugurwa abarundi ngo basubire mu gihugu baje bavamwo, ngo kubera umuntu atagiye kwiyandikisha ngo si umurundi, ngo ace yirukanwa. None nk'uyu muntu abivuze uko, yoba yaraciye no kw'ishuri? Hari igihe havugwa ibintu kumva uti none bagabo, ibi ni ibintu biriko biravugwa n'abantu batomoye mu mutwe. Aha naho ni muri komine Mpanda, iri mu ntara ya Bubanza. Iri naryo ni tangazo musitanteri yanditse ati umuntu wese azokwitura komine adafise agapapuro kaho kerekana yuko yanditswe mu vy'amatora ntaca azobaza muri komine. Mbega ibi bariko baragira nivyo canke sivyo? Bariko barahohotera abanyagihugu canke bariko barakora ivyo bategerezwa gukora? Ubwa mbere na mbere, kwiyandikisha canke kuja gutora, mbega ni itegeko canke ni uburenganzira? Ni droit canke ni obligation? Kuja kwiyandikisha canke gutora si itegeko, si bwirizwa, si obligation, ahubwo n'uburenganzira, ni droit. Kuja kwiyandikisha canke kuja gutora, umwene gihugu abifitiye uburenganzira. No kuvuga ngo arashobora kugenda, no kuvuga ngo arashobora no kutagenda. Ubwo burenganzira bwiwe ashobora kutabukoresha. Reka ntaga akarorero kugira ngo vyumvikane. Umurundi wese afise uburenganzira bwo kwiga, ariko ubwo burenganzira atabukoresheje ngo aje kwiga nta muntu amupfunga. Umurundi wese afise obligation y'ukubaha canke gusonera uwundi, iryo ni itegeko. Umuvyeyi wese ategerezwa kwandikisha umwana, voilà. Atamwandikishije itegeko riramuhana. Ntushobora kuvuga ngo je mfise uburenganzira bwo kutandikisha umwana, oya, iryo ni itegeko, leta iraguhana. Nibaza yuko uburenganzira n'itegeko bisiguritse, nibaza yuko itandukaniro muribona. Rero mu gihe bimeze uko, ucifata umunyagihugu ngo aje kwiyandikisha ku giti azotore ku nguvu, ubu uri kuramuhohotera. Iki rero ni kimwe bita intwaro y'agahotoro, intwaro y'igikenye. Ahubwo aho kumufata ku nguvu ngo aje kwiyandikisha canke ngo aje mu matora, wategezwa gushiraho ibituma yiyumvamwo kuzoja muri ayo matora. Navyo ni vya bindi vyo kunganisha abakandida, ni vya bindi vyo gushiraho
bya bindi byose byorohereza abandi kugira ngo bashobore kuja mwihiganwa, umunyagihugu abonemwo babandi b'ivyiyumviro bimuhimbara. Voilà, none yoreka kuja kwiyandikisha gute abonamwo abakandida bafise ivyiyumviro yemera? Hoya, ntako yoreka. Nimwiyumvire, umunyagihugu ntabona mu bazokwitoza umuntu n'umwe afise ivyiyumviro bizima. Ni babandi nyene bamwe bariko baramuhohotera, ni babandi nyene bamwe batumye ikigoyi kimwica, ni babandi nyene batumye abaho ubuzima bubi. Agira ati no, jewe vraiment nta peti niyumvamwo yo kuja gutora canke yo kuja kwiyandikisha ngo nzotora ibiki. Voilà, ni yare umunyagihugu agacaja ngaho yaratuntuye amajambo. Abantu bariko baragira ibi bintu vyo gutwara abanyagihugu ku nguvu ngo biyandikishe, baba bariko barabatoneka, baba bariko barabica kabiri. Naho uwo mutwara ku giti ngo azoje kugutora agutore ku nguvu, ego azoja kugutora ku nguvu, mugabo ntazoba ariko aragutora bivuye ku mutima wiwe. Mu gihe bimeze uku, abantu bari ku butegetsi nibareke kwirirwa baragomba kugora abanyagihugu. Amatora nibagende bashiremwo ajya amakarata bagire bati twatsinze impaga, nta bindi. Kuko ntushobora kuja kugomba kwitoza wenyene hanyuma ngo abanyagihugu bagushigikire. Umugambwe uri ku butegetsi waraborotse abandi bantu bohiganwa, usa nuko ari uri kuri tele wonyene. None uri kuragora abanyagihugu ngo baje gutora ibiki? Ahubwo ayo matora nibavuge bati twayatsinze, batiriwe baragora abanyagihugu ngo baje kwiyandikisha, ngo baje gutora. Batora ibiki? Iyaba bari ku butegetsi basoma abanyagihugu, baraba bagasesura, bakumva ibyo abanyagihugu bagona, ibi bintu ntibari kubikora uko. Abantu bari ku butegetsi bazokoresha inguvu, basubire bakoresha inguvu, batuma amatora aba kandi azoba. Hanyuma ikintu kizoca kiba nuko bazosanga bavuye mu mitima y'abanyagihugu ari ibintu vy'ibisitati biri ngaho. Abwiye inkuru ya Sawuli ingene yatoteje abanyagihugu, agasubira akabatoteza, imitima yabo yose ikamuvako. Voilà, agasigara agira ku mafarasi, agasigara na vya vyubahiro vyiwe, mugabo ata munyagihugu numwe akimwemera. None boba batuhenda ahubwo ngo basoma Bibiliya? Iyi nkuru iri muri Bibiliya, barayisoma barabe. Reka ndabahe exemple banal. Reka ndabaha akarorero kagoye mugabo muri hangana, ndazi yuko atamwana ariko arumviriza, naho yumviriza ntamenye ivyo navuze. Akantu, umugabo ari ku buriri bwiwe, voilà, agomba kurya akajumbu. Agiye kurondera akajumbu, iyo agiye kukarondera siho bari, bibereye kuri telefone canke bibereye mu bindi vyiyumviro hariya. Nukuvuga ngo umutima nturi kuri ivyo vy'akajumbu. Uwo mugabo ako kajumbu araheza akaryana umutima mwiza? Mumbarire. Voilà, nibaza yuko imvugo nakoresheje mwayitahuye. Ugira ivyo ugira undeke. Aho umuntu atahura ucugira uti ahantu si heza kabisa. N'abanyagihugu nuko. Abanyagihugu urashobora kubarya umutima, ugasubira ukabarya umutima, ukabatuntuza, bagatuntura, imitima yabo ikagera hita kwiyumvamwo na gatoya. Ukazokwamuza ngaho imbere yabo nk'igisitati nyene, bakuraba nk'isanamu, wewe ukiyumvira uti mbega basha nukunyubaha kwa cane, nabo nta muntu numwe akwiyumvamwo. Warabagesheje, warabiciye ku musozi. Voilà, nukuvuga ngo ntimwa muri kumwe mu yandi majambo. Ibi rero ni ibintu bibi cyane, nta kintu kibi nko gutwara abantu batakwiyumvamwo na gatoya. Rero nagomba kwerekana ko ibi bintu abanyagihugu bariko baragira banka kuja kwiyandikisha ari ikimenyetso sindamusiga kigaragaza uko bamerewe ku mitima yabo. Mu miseze twarize itegeko ry'uburongozi ryitwa la loi
de l'intuition. Ngozi w'ukuri ategerezwa gusoma abarongoye. Mbega aba bantu babajwe niki? Mbega aba bantu baranezerewe canke barababaye? Mbega abantu barijiriwe canke baracangamutse? Aba bantu baragwaye canke bafise amagara meza? Iyo rero bagwaye ukavuga ngo bafise amagara meza, iyo bakenye ukavuga ngo baratunze, iyo bishwe n'inzara ukavuga ngo barahimvye, mw'ico gihe uba uri kurihenda, aho ibikurikira mu nyuma urabibona. Abategetsi bacu vy'ukuri bari bakwiye kwiga iri tegeko rya intuition, bakamenya ingene basoma abanyagihugu, bakamenya ingene basoma ubutumwa bw'abanyagihugu. Ibi bintu bitameze neza bakabitumbereza. Uyu mugwi ujejwe gutunganya amatora, bagashiraho umugwi wumvikanyweko, amatora agategurwa neza, arimwo abakinyi bose, bagahiganwa bose, hanyuma abanyagihugu bakihitiramwo abo baha amajwi, atagahato, mu bwigenge ntangere. Hakabaho vy'ukuri une élection libre, transparente et apaisée. Nukuvuga ngo une élection libre uja gutora kuko ubishatse, kuko ubona hari abakandida ushobora guha amajwi. C'est la liberté, kugira umwidegemvye mu kuja gutora. Bariko baragutwara ku nguvu, nta liberté izoba ikibayemwo. Voilà, iyo election ayo matora ntazoba azoba arayo ku gahato. Murumva yuko ata liberté izoba irimwo. Bagutwaye ku nkoni, uravyumva, ntizoba iri apeze, nta mahoro azoba arimwo. Nukuvuga ngo urumva yuko bagutwaye ku gahate. Transparent, murumva yuko birimwo igipfungu, abarundi batanguye kuvyinuba, bakiriko barandika, hakiriko haraba yandikwa, murumva yuko abarundi baza bavyinovye. Iryo tora rero ntizoba ari libre, ntizoba ari transparent, ntizoba ari apeze. Voilà, murumva yuko ubwo n'ubutumwa buri clair abanyagihugu bamaze gutanga. Rero iyo uri umuntu azi gusoma, ucugira uti reka mbanze nkosora ibi bintu kugira ngo haba amatora. Aya matora akaba ku nguvu, abanyagihugu batanguye kwerekana ibi bimenyetso, muzoraba ica tuviramo. Tuguma tubivuga, dusubira dusemerera, mugabo inguvu akaba arizo zikora. Rero inguvu ntizama zikora igihe cose, ukuri kurateba kukagaragara kukibonekeza. Iyo abanyagihugu biyumvamwo ikintu, iyo abanyagihugu bagomba ikintu, ntiwirirwa urababwiriza, ntiwirirwa urabatwara ku giti, ntiwirirwa urabatwara ku nguvu. Iyaba birimwo umuco, iyaba birimwo umwidegemvyo, iyaba abanyagihugu babibonamwo ukuri, iyaba abanyagihugu babibonamwo abakandida bose bakeneye, nukuvuga ngo nta muntu n'umwe aba bagobera ngo baje kwiyandikisha, bose idukana niyonka. Mugabo kubera babona birimwo intambamyi, nico gituma mubona bakanye. Amatora ya 1993 abanyagihugu basidukana niyonka bagiye kwiyandikisha. Kubera iki ubu bavyanga? Voilà, nukuvuga ngo harimwo ibinenge. Rero ibi binenge birakwiye gukosorwa. Abategetsi bari bakwiye ibi bintu kubikorerako kugira ngo ntibahohotereko, kuko bahohoteyeko birashobora kuzana ingorane zikomeye, igihugu gisubira mwirinde. Nizere yuko bitahuritse, ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage. Ahasigaye reka twibananirize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose, turamahaye kaze.